ndabaramukije bakunzi bacu bakunzi ba Agora TV cy'akinyamakuru mukunda cyane gikunda kubereka ibitandukanye kikabereka cyane cyane ivyo muri Ecclesia Gatolika muri diocese ya Ngozi. Uno munsi turiko turaganira murumva amajwi ava hirya no hino ariko aravuga ati ntuma Maria ntuma, muca mwumva neza yuko turi ahantu hari abakristo. Ubu rero tuvugana turi aho bita Imbaba, ni ku mutumba wa Mbaba, aho naho ni muri paruwase ya Muhanga, aho kuri uno mutumba nyene ni kuri hari sikirisare abakristo baza guhava binjira ku bwa mbere. Si ubwa mbere kuko barayiyubakiye, uno munsi baza kwinjira ingoro isa neza cyane. Iyo ngoro rero biyubakiye nyene ubwabo, bakaba bayiteguye kugira ngo uno munsi baze kwishikirizwa icese. No kuvuga yuko umwungere wa diocese ya Ngozi niwe aza guheza akugurura akabashikiriza icese ino ngoro y'Imana. Rero abakristo bari basanzwe bari kuri iki gisata basengera mu isengero tuza kubereka yari sanzwe bayabaye, mugabo uno munsi rero bakaba bagira abategwa iteka yo kuronsa ingoro y'Imana isa neza ihimbaye. Ariko kubera ko byinshi bijanye n'ino paruwase ya Muhanga tutabizi neza, nico gituma duhamagara padiri mukuru w'iyi paruwase kugira ngo atuyagire atubwire neza ibijanye n'ino paruwase, mbere na kino gisata nyene ca Mbaba akituyagireko. Mu kanya turamurondera aheze agire ico dushikirije. Kuko mubizi jewe ni nkuru nziza Apollinaire musanzwe mumenyereye ndabashikiriza ibibera hirya no hino muri diocese ya Ngozi. Murakoze. Ego bakunzi bacu nababwiye yuko duhava durondera padiri mukuru wa paruwase Muhanga kugira ngo tuganire aheze atubwire ibitari bike bijanye nino paruwase ya Muhanga, mbere cyane cyane kuri ino sikirisare ya Mbaba. None rero padiri nambahoro. Ego namahoro. Ego mwoshaka kutwidondora. Ego twe nitwa Padiri Pierre Claver Niyonzima, nkaba ndi padiri mukuru wa paruwase Muhanga, ariko kandi nasanzwe mvuka mbere mvuka ko no mutumba nyene wa Mbaba. Ego padiri, reka tuvuge turaba abakristo bariko baradukurikirana. Uvuze uti usanzwe uri padiri mukuru wa paruwase Muhanga kandi ukabuvuka kuri kino gisata ca Mbaba. Mbega kino gisata mwotubwira byinshi kuri ico? Ni ca kera wakuze ukibona wewe ukiri muto? Ego kino gisata ca Mbaba ubwa mbere yatanguye ari ishure ry'itabariro, imbere hari akazu k'ubwatsi abazungu abasaserote b'abazungu barabaza gufasha abakristo ngaha bakaba amasakaramentu, hama haratinda haraba ishure irandanya bikura gushika naho umupadiri yitwa Sebasiyano abwira abo ngaha ati namwebwe murakeneye gukura mukaba igisata, none nimugende mwubake isengero. Hama abakristo ngaha mbere batera ubwoba ko ari umutumba umwe, baravuga ati mbega yemwe iyo sengero tuzoshobora kuyubaka ko turi bake. Hanyuma mugabo barinanata barayubaka bafashwe n'imvukira. Ico gituma rero mu munsi afise akanyamuneza kenshi kuko umwungere agiraze guhezagira ino sengero y'isata ca Mbaba. Yego muri make bahora basengera abakristo. Abakristo barabasengera ngaha nyene bari barayitije, mugabo umwungere ntiyari bwayihezagire. Twovuga yuko kino gisata ari cya vuba, bitari bwa bigisata cemewe imbere ko baronka isengero. Kino gisata kiramaze nk'imyaka nk'itanu, mugabo uko bisanzwe bitekanije yari isengero nshasha abakristo bubatse, umwungere araza akayihezagira, hama igaca rero abakristo rero bayisengera mu mbwa yarose umuhezagiro. Mugabo ataraza kuyihezagira iyo batafise ahandi basengera baraza akayitiza bakayikoresha bagasengeramo gushika umwungere aje kuyihezagira. Ariko kino gisata rero si cavuba, kiramaze nk'imyaka nk'umunani. Ego none ko tubona ari ingoro ishajije yubatse n'amatafari aturiye n'amabati mashasha, mbega mu by'ukuri
twovuga yuko ari ingufu z'abakirisu nyene ubwabo zashoboye kubaka ino isengero. Ego ni ingufu z'abakristo bayubatse murabona aho bahora basengera ubwa mbere hari ijya haruguru imeze neza ko arayisanuye mugabo bavuze ati reka bubake isengero nziza ibereye ijisho bonyene baraja hamwe baragenda mu mwonga barafyatura amatafari barayaturira barayadugana ngaha baraheza baratangura barubaka buke buke bagatereza inshuti n'abagenzi imvukira zikabaterera none isengero yuko yapfuye mu mwete w'abakristo nibo bayubakiriye paruwasi nayo yagira bafasha buke buke mugabo ingoro y'Imana n'abakristo bayubatse ngaha mu ngabo. Yego none uno munsi ko tubona abakristo bahari bariko baravyina bari mu kanyamuneza mbega ibirori bitunganije gute vy'uno munsi? Ibirori by'uno munsi ko bitunganije hatekanijwe yuko isaha 4 inkuka ya misa icitangura umwungere aheze yugure urugi rw'isengero ayihesagire abakristo inde mbegirwa reciheza ibandanye inkuka ya misa yamara gusiga atari n'amavuta ya krisima inkuka ya misa ibandanya ibirori by'uno munsi bitekanije. None mbega Padiri muravye ko nyara abakristo bitanga bo bimbaba niko n'abandi bo mu yandi basikirisare bariko barabikora nabo bariyubakira ingoro z'Imana. Yego ko ngaha mu mba ariko baritanga niko no mu bindi bisata ariko baribaka ingoro z'Imana nk'ubu hariho iyindi ngoro y'Imana tuzosaba umwungere akaza kuyihezagira yatubwiye yuko azoduha iyindi sango ingoro y'Imana abakristo bubatse inyanza hariho n'iyindi bariko barubaka hariya ku Ruyange ku Ruhororo ukuvuga rero abakristo bariko bariyungunganya biyubakira ingoro z'Imana zibereye ijisho nkako nyene ivyo babibereye yuko basengera ahantu hameze nabi Imana bayihimbariza ahantu hameze nabi kandi ni wabo bubaka za Gasekebuye bakaba mu nzu nziza wabahaye byose rero Imana yabahezagiye baheza bati natwe rero inge twiyungunganye bubake ingoro twubakira ingoro nziza ibereye muri kino gihe aho tuba turahurira n'Imana. Yego Padi tubakengurukire kuri no muco muduhaye hanyuma abariko baratwumviriza mwongera mu bidondoro. Yego murakoze cyane kuba mwashitse ngaha namwe mukadufasha gusamiriza ibyiza biko barabera ngaha ku bantu bari hirya no hino. Joedi Padiri Pierre Claver Niyonzima abandi Padiri mukuru wa paruwase ya Muhanga. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Yego murakoze. Ego bakristo bene wacu murumvise neza yuko Padiri mukuru wa paruwase aratubwiye neza yuko iyi ngoro y'Imana ari abakristo biyubakiye ati kandi saba bonyene singaha kuri kino gisata gusa ati n'ibindi bisata navyo nyene biriko birubaka ingoro y'Imana kuko ngo nibaba iwabo bubaka za Gasekebuye inzu zimeze neza nuko barafise no kumuzirikanye yuko n'ingoro y'Imana ibwirizwa kuba imeze neza. None rero muravyumva karo kanyamuneza kariko kararanga bano bakristo bariko baraninahaza bavuga ati Bikira Maria ninahaza nutegwa amashugwe. None twagira tubasabe rero bakunzi bacu mubandanye mukurikirana ingene ibirori biza gukurikirana bigenda nitugire Kristo. Abasaseredoti umwepiskopi bariko baraza bagana imbere y'ingoro y'Imana kugira ngo imiryango yuguruke hanyuma umwami w'inganji yinjire. Abasaseredoti baraza imbere
n'abakozi nyene bagakurikira begera imbere y'umuryango w'isengero. bavukanye mwese gihugu cy'Imana, uyu munsi duhimbaza umweranda Francisco w'Asize, umweranda ubereye intangarugero mu kubaha Imana, akitwararika no kubaha ivyayo vyose n'ibiremwa vyayo vyose. Mu gutangura uku kwezi kukubungabunga ibidukikije, twaguhereye hano mu iparuwasi ya Muhanga, none uyu munsi no dusezera uko kwezi twakimwe gusozerera ngaha duhezagira n'isengero ya hano mu Mbaba, dusaba ari imihezagiro ngo ibashware mwese mu mihana mubamwo, mu ngo zanyu, mu mitima yanyu. Isengero ni ikimenyetso cy'uko Imana iri hagati yacu. Ese mwoyugururira imitima yanyu, umutima w'umwe wese ukaba isengero nzima, gutyo iyo Mana ije kubana namwe ikababohora, ingabirano zari zaraboshwe n'umwansi, kuko burya umwansi kinaherako arakuboha akakubohana n'ivyo Imana yari yaguhaye byo gufashije gutera imbere no guteza imbere umuryango. Byo byose rero tubisabe kuri uno munsi wo gusabira imihezagiro ino sengero, n'umugigwa wo kwiyegurira Imana kugira ngo guhera kuri uyu munsi muze murakoranira mubuje gusaba iyo mihezagiro. Mwanzugi z'umukama nimwuguruke musamirana impundu z'umukama. Bavukanye nkunda cyane mu kugira uyu mugigwa w'icese wo kwegurira Imana ino sengero, muze tutakambira umukama wacu ngo aduhezagira aya mazi tugira twimijire, kaba ari ikimenyetso cy'ukwigaya n'ukwisubirako, ikimenyetso kandi cyo kwibuka ibatisimu. Turongera rero tuyamijire impome z'isengero nshasha, inyuma yayo n'imbere hamwe n'iy'altari nshasha. Ese umukama wenyene yodufashisha inema ziwe ngo twame tumugorokeye n'umutima woroshe muri ekleziya yiwe. Tusabe. Mana uronse ubuzima n'umuco ibiremwa byose, urazigama abantu n'urukundo rwinshi, surukiza gusa bakura ku buvyeyi bwawe,
ariko uranabuhagira ibicumuro byabo n'akabobera ku rukundo rwawe, kandi igihe cyose wamuriko urabanywanisha na Kristo umukama wabo. Nkako niwe washinze ingingo bitumwe n'impuhwe zawe, kugira ngo mw'iriba ryeranda ry'amazi abacumutsi bamanukamo bagapfana na Kristo bazuke bakijijwe ibicumuro kandi babaye ingingo ziwe. None rero Mukama, nushungururire umuhezagiro wawe kuri aya mazi, kugira ngo kuri twebwe no kuri izi mpome z'isengero za kuyamijira kibe ikimenyetso c'iriba ry'urukiza twatyorowemwo muri Kristo, ari naryo twagiriwemo ingoro za mutima mweranda, maze twe n'abavukanyi bacu bose mu kwemera turiko turahimbaza amabanga muri ekleziya yawe, duterwa iteka ryo kuzoshika muri Yerusalemu yo mw'ijuru. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu.